banywanyi ba Kazoza FM namwe bakunzi bagenzi b'ikiganiro Deutsche Kurs ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro cuno munsi. Ikiganiro Deutsche Kurs nkuko mubimenyereye ni ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand, igisata co muri kaminuza y'u Burundi. Jewe Paul Ndayihereje akaba arije ndakibashikiriza. Nkuko rero twabisezeranye ku ndwi iheze, nifujije kugaruka nsa n'usozera ikiganiro kimaze igihe tukiganirako tukivuganako, kuko twavuze kuri une structure grammaticale isa nuko yabaye ndende. Structure grammaticale twafashe mu bice bitatu bitandukanye. Iyo nayo si yindi murayibuka, yari locale, prepositionen au pluriel. Ni umurwi nkuko mubizi, umurwi bita preposition, umurwi w'amajambo bashize hamwe kubera icyo asangi. Ico naco si kindi, ni une fonction grammaticale commune dans un contexte. Zikaba ziri ubwoko bwinshi nunga, mugabo twisunze kuri izo ziza zizana des précisions sur le lieu, sur un lieu. Ibi navyo bikavana n'ikibazo umuntu afise. Le choix y'ayo majambo, y'ayo ma preposition, y'ayo ma locale akaza mu vy'ukuri amufasha kuko yishura ikibazo yabajijwe. Iyaja ikibazo ni vuhine, uri mu nzira ugana iyuroye, vuhine ugana un lieu précis. Bivanye n'ingene iyo lieu précis imeze, ucutora rero selon son contexte une des trois prépositions twabonye. Ni su, ni in, canke ni nar. Iyo ugomba gutanga une précision canke wishura ikibazo ugiye uganahe, ukoresha imwe muri izo zitatu. Ivyo twabibonye mu ntambwe ya mbere. Mu ntambwe ya kabiri twarisunze ikibazo kimwe rudende, aho twabonye yuko mu kucishura wikora ku ma locale preposition abiri. Ico kibazo naco ni vous. Vous ukeneye inyishu ijanye naho umuntu kumbura uronde rukeneye abari, canke ikintu wowe uri kurarondera ugakenera uwo kukirange aho kiri. Vous iyo ari umuntu wisunga bayi. Iyo ari inyubakwa, ikintu cugarwa, wisunga ukoresha ina. Ngizo locale preposition zibiri zikoreshwa, zibwirizwa gukoreshwa igihe utanga umuco kuri vous, umuntu, vous ikintu kiri. Si muri ya ntambwe ya mbere aho twabona ikintu canke umuntu agira un mouvement ava agana hariya. Muri iyi ntambwe ya kabiri twebwe dukeneye kumenya mbega arihe, mbega ico kintu kirihe, un endroit statique. Mu ntambwe isozera iki cigwa twagifatiye ku
ikibazo woher. Ushitse aho duhuriye mbajije ikibazo ufise yujuva. Ufise yujuva. Le lieu de sortie, le lieu de provenance. Mu kiganiro giheruka twarabonye turanarangiza imwe mu malokale preposition abiri akenewe. Wohin ni zitatu, zu innach, wo ni bei in, woher n'izindi zibiri mugabo z'ubwoko butandukanye ni von na aus. Ukoresheje von uba koko uri uvuga utanga umuco ku muntu uvuye kuramutsa cyangwa uvuye kwivuzako cyangwa uvuye gusumako canke n'ahantu huguruye nko kuri aeroport canke kuri stade canke kuri terrain de football. Von rero yerekana umuntu ku izina ryiwe ugiye kuramutsa uvuye kuramutsa canke umuganga canke umuntu asanzwe akora igikorwa cyangwa kiriya mugabo ukamubona kuvya aranguwe kuvya kumarira canke en lieu ouvert. Aha ugomba gutanga umuco kuri ico kibazo, kuri ico kibanza umuntu avuye ku muntu ahantu uvuguruye ouvert canke umuntu afise icyo akumarira akuvura canke akumwa canke agukorera umuduga kubera ari umuntu. Tukiri kuri ico kibazo woher turabonye yuko na ryari umuntu akoresha von. Iyindi locale preposition ngaho ifasha ikoreshwa bwirizwa gukoreshwa ni aus. Aus. Ikibazo kikaba ari kimwe rudende. None gikoreshwa dans quel contexte précisément? Ni ryari? Ubwa mbere na mbere hoho n'igihe ugomba kuvuga intara, igihugu uvamo, igisagara uvamo, canke un bâtiment ujuvamo. Un lieu donc, iyo uva wavukiye canke igisagara wahoramwo wagiye kuramutsa canke kukugwawe canke un lieu qui se ferme mais qui s'ouvre en même temps, un bâtiment donc. Reka dutange uburorero kugira ngo mushobore kuvyumva neza kurusha. Igihe ugomba gutanga umuco ku gihugu uvamwo uvukamwo canke wagiye gutembereramwo, icambere nyamukuru coco no kumenya mbega ico gihugu citwa ngo iki mu Kidage, kuko wishura ikibazo kibajijwe mu Kidage. Woher kommst du? Ich komme aus. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Deutschland ni l'Allemagne. C'est un pays qui se nomme ainsi Deutschland. Un pays sans article. Ich komme aus Burundi. Burundi, c'est le nom donné à un pays qui s'appelle le Burundi, mais en allemand ça s'appelle Burundi. Ugomba rero gutanga uyo muco uvuga uti ich komme aus Burundi. Ich komme aus Frankreich. Frankreich, c'est la France. En français, la France. Mugabo mu Kidage ni Frankreich. Le pays s'appelle Frankreich sans article.
donc ugomba kuvuga kuva mu Bufaransa ich komme aus die Präposition yerekana igihugu uvamo muga ico gihugu kikitwa sans article mu Kidagi. Igisagara ich komme aus Cankuzo. Ich komme aus Cankuzo. Ich komme aus Berlin. Ich komme aus Paris. Donc, aus ikora imbere y'igihugu ingene citwa mu Kidagi. Aus izi imbere ya izina rya une ville igisagara. Reka tuvuge yuko ico gihugu citwa femina kuko biriho. Hariho ibihugu ese logro zitwa sans article, hariho ibihugu bike nivyo vyitwa avec article. Article féminin, article singulier, masculin singulier na article pluriel. Tuvuge akarorero naho nyine ukoresha aus kuko ni igihugu mugabe igihugu mu Kidagi citwa uko citwa avec article. Dufate akarorero la Suisse. Ich komme aus der Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. Kubera iki iyi forme der ni la forme datif kubera iri jambo aus ari une préposition qui va toujours suivie par la forme datif. Le pays s'appelle die Schweiz. Le pays ne s'appelle pas Schweiz. Le pays s'appelle die Schweiz. Iyo rero ushize aus imbere nababwiye narabababariye ndabibutse aus entre autres prépositions locales prépositions notamment influent sur la forme des articles qui suivent. L'article défini ni die ichiba der. Aus der Türkei. Igihugu citwa die Türkei ichiba aus der Türkei. Tuvuge ko umugwi wa gatatu w'ibihugu witwa masculin. Hari ibihugu sans article ni vyinshi, ibihugu avec l'article féminin die Schweiz, die Türkei. Ich komme aus der. Der ivuye muri die Schweiz kuko nico gihugu citwa. Reka tuvuge un pays au masculin aus dem Sudan. Aus dem Sudan. Le pays s'appelle der Sudan, der Iran, der Irak, der Jemen. Ich komme aus dem Jemen, aus dem Irak. Idem ivuye c'est la forme datif ya der parce que précisément le pays s'appelle der. Dernière catégorie de pays, il y a des pays qui s'appellent en allemand au pluriel, avec article au pluriel. C'est notamment les États-Unis d'Amérique. En allemand, les États-Unis d'Amérique et konivyo ni Vereinigten Staaten von Amerika mugabo ni die USA. Die USA. Donc ngaha ani aus den USA. Chanke les Pays-Bas. Les Pays-Bas en allemand ça s'appelle pas Hollande, non? En allemand ça s'appelle die Niederlanden. Die Niederlanden. De die au pluriel parce que précédé de aus qui est une préposition avec datif. Die ichiba aus den. Aus den Niederlanden. Aus den Linchanke. Aus den Philippinen. Le pays s'appelle die Philippinen. Aus den Niederlanden, le pays s'appelle au pluriel die Niederlanden. Mugabo, attention. Non seulement la préposition influe sur l'article défini die qui devient den,
mais il influe aussi sur la forme, à la fin du mot, du pays en question et de manière générale du nom en général. Vous ajoutez N à la fin. Die aus den Niederlanden. Donc, pour indiquer un lieu qui est un pays ou une ville qui s'appelle en allemand sans article Aus suivi du nom de la ville ou du pays. Mais il y a des pays qui sont au masculin, c'est Aus dem. Il y a des pays qui se nomment féminins en allemand, Aus der, et d'autres qui se nomment au pluriel Aus den. Pour certains cas, il faut penser à ajouter N à la fin. Voilà un contexte particulier où des prépositions locales aus doit intervenir pour améliorer la qualité de notre communication orale ou écrite en allemand. Ukukavuguti, ich komme aus der Deutschland, parce que l'Allemagne, ugifatiye mu gifaransa ngo ni féminin, aus der ni kosha. Ukavuga ich komme aus die Schweiz, parce que ça s'appelle ngo die Schweiz, ni kosa ni aus der. Isigura yuko des prépositions aus utilisées dans un contexte où on précise un lieu, un pays, une ville, il est toujours suivi avec datif. On peut aussi se servir de local préposition aus igihe ugomba kuvuga yuko uri dans un local, dans un endroit fermé. C'est un endroit qu'on peut fermer, qu'on peut ouvrir. On ouvre, on y entre, mais à un certain moment, il va falloir sortir de ce lieu. Schule, qui sont les 4 murs abanyeshuri biga n'umwigisha. Ni aus, hajya ahantu bigira ni Schule. Schule, c'est féminin, donc die Schule. Kubera aus est toujours suivi par la forme dative, die il va der, donc aus der Schule. Aus der Schule. Schule, c'est le lieu d'où vous venez. Et ce lieu se caractérise par on ouvre, on ferme, on y entre, on sort. Aus der Schule, aus der Bank, aus der Post. Ce sont tous ces lieux où on travaille. Mais à un certain moment, on travaille, on termine le travail et on sort. Aus der Post, aus der Bank. Schanke, aus Kino. Kino, c'est le lieu où on projette des films. Un haut lieu de la culture. Donc, ça s'appelle das Kino. Comme nous savons entre-temps que aus est toujours suivi de la forme dative, das devient dem. Donc, on dira ici aus dem Kino. Même chose pour restaurant, où on mange, un lieu où on peut manger. Ça s'appelle en allemand das Restaurant. Vous aurez compris la nécessité impérieuse de connaître, de maîtriser ikinuchisque genus numerus pour certaines structures grammaticales. Il est extrêmement important de maîtriser genus numerus parce que ceci détermine effectivement le fait qu'on puisse être en fou contre la rigueur de la grammaire ou alors en règle. Aus dem Kino, aus dem Restaurant. Prenons par exemple les maisons, nombreuses maisons ensemble. Maison, au pluriel, c'est Häuser. Haus, Häuser. Sortez des bâtiments. Je les prends au pluriel. Aus. Parce que dans ces bâtiments, les gens y entrent, ils y sortent. Je dis sortez de ces bâtiments. Aus den.
aus den, et puis N à la fin de Häuser, comme je le disais. Parce que pluriel, die Häuser, die au pluriel devient den, alors que die féminine, singular, devient der. Ngubu burorero butwereka concrètement ryari umuntu akoresha di préposition. Aus agomba gutanga davantage d'informations sur le lieu. Igihugu canke ibisagara aus et puis ingene vyitwa. Mugabo hariho ibihugu vyitwa au féminin, attention, die devient der, vyitwa masculine devient dem, pluriel den, die devient den. Ça c'est pour ce qui est de Ländernamen, le nom des pays ou villes. Là. Sinon, aus aussi ikoreshwa igihe ugomba gupresiza ahantu uvuye, ahantu hugarika, ahantu hugarwa. Vous y entrez, vous y sortez. Gebäude donc. Aus bivana, mais iyo Gebäude urimo yitwa ngwiki mu kidage. Quel est son genre? Ah, das Theater. C'est là où on regarde les théâtres. Das Theater. Donc, ich komme aus dem Theater. Pourquoi? Das précédé de aus devient dem. Die Universität. Je sors de l'université. Ich komme aus der Universität. Parce que l'université est féminin. Et sinon, aus Häuser, aus den Häusern. Vous l'aurez remarqué. Il s'agit de réponses appropriées en utilisant la locale proposée qui convient là où il est, selon la question posée. Woher? Soit von, quand on parle de personnes, soit individuellement, soit de par ce qu'ils font par métier, ou alors en lieu de provenance à ciel ouvert comme la gare, comme l'aéroport. Ou alors aus. Aus ici, c'est plus le pays ou ville, ou alors un lieu qui se ferme. Nibaza ko uyu munsi itugize ya ntambwe nari maze iminsi nifuza ko dushikira, turasozereye iyi structure yitwa local preposition. Ari aho twabonye umurwi w'amajambo indwi mugabo afise des formes variées kandi yishura dans des contextes variés. Néanmoins, twibukanye hariho imwe muri izo ndwi ina bivanye. In ikora squat avec accusatif igihe ifasha kwishura ikibazo wohin. Ich gehe in die Schule. Mais nishura ikibazo wo bist du? Ich bin in der. In donc niyo yonyene muri izo ndwi ishobora gukora bivanye n'ikibazo yishura avec accusatif canke avec datif. Tuzobibona ku ndwiza aho tuzobona koko au-delà y'iyo in hariho n'izindi zikora sur les deux tableaux. Ahanini local preposition zishura ibibazo bitatu bitandukanye: wohin, wo, woher, kandi zikakora différemment. Ahanini kuramwo in ayikora dans les deux contextes. Yishura in wo mukabira hinduka igaciba in der canke im canke in plus accusatif. Muka ivyo tuzobiraba de façon détaillée ku ndwi. Ahasigaye su, by, nach, yoyo nikakikoreshwa ahanini ce sont na by, su,
ni de preposition et aus plus datif. Mwarakoze kubana nanje, mwakoze kubana nanje kandi muri kino kiganiro gisozera iyo structure grammaticale yitwa locale preposition. Naho ubutaha Imana ibahezagire. Kazoza FM, be your own boss.